Imana nayo ariko arabaramutsa abashimisha ariko arabaramutsa ariko arabaramutsa ariko arabaramutsa ariko arabaramutsa ariko arabaramutsa ariko mu Imana yo kibagira mugaca musoma oya mu Imana yo kivuga iti sawa neza ngibere mukuru bari muraje no bishoboka nani muzi ko Imana ibabaza n'umuntu yidonga abishi reka ndababwire reka umugane cyatari umugani Aro Yezu akiri kwisi nyene akiri umwana nawe nyene urazi ko nawe nyene akina nk'abandi bana ayo rero hari umwana bakunda aguma agenda kumuraba bajya gukina ama kubera abavyeyi b'uwo mwana bari batunze abavyeyi ba Yezu nabo murazi ko batari batunze hanyuma rero abavyeyi barakiba baraka ngo umwana ngo yaza kwitana umwana we wacu urazi aho munsi umwe bacamunyegeza mu ngongoro nyamwana Yezu agiye kumwitana acamubwira ngo umwana se ari twamutumye atarabaza ngo mu ngongoro ari baho ngo twashizeho ingurube ngo niri ngo sawa atari aba abavyeyi buguru ya ngongoro bacasanga ari ingurube kiya kintu witarako ndakubwira ico wiyaturiye ico kikuba ndabibabwiye ntuzu wige uze uraba umwana yitwa Mufyiri ntimurabona ko yirabura Wobisa muzungu gasusa gafuza ico wiyaturiye nicuba nturangire umuntu azoza arabeshutse Imana ntajye Imana araguhaye nyene kubona we wapfuye aho wowe uvuga uti Imana irakomeye kuko ari wundi atazi ukaraba wewe inkomezi ufise ugacupa ngo ndakenye wowe ukupanga umwamba wakwakenya ninde badamwigura Wende kwenda kwa ipa. Oya kwenda kwa ipa. Oya, nilikuwa wabiri mjurja. Nijendele kumagufa ntugware kwa. Lero basha. Ndio gabanya. Ini mana dah bahaya. Sawa, kira-kira.